Ego Jenny twa Ero Muhigo nko muheje kubivuga nkaba ndi coordinateur wa Sisibu ni chambre de commerce yashizweho na Dikobu uno munsi yari inama igira gatatu iri mu rukurikirane rw'amanama Dikobu imaze gutegura muri no minsi mu gihe kitarenze ukwezi kumwe hama rero yari yateguye kuzoshiraho ibisata byinshi nko Dikobu iri kiriyubaka uno munsi rero twashatse gushiraho igisata c'abagwizatunga abagwizatunga bo muri Amerika bose abarundi hama niho biyumvire gushiraho ico gisata citwa Sisibu akaba ari ikintu gikomeye gose twashatse gushikako kubera turabarundi turakenera kwiteza imbere ngaha muri Amerika tugashaka no kuzoteza imbere igihugu cacu hama akaba atayi n'inzira yashoboka atari uko twari gushobora gushinga iyo chambre de commerce abarundi bakeneye guteza imbere abarundi bagenzi babo banga muri Amerika n'abarundi bakeneye guteza igihugu cabo imbere ni benshi bakeneye kuza gukorera muri ico gisata twaba twashimye ingene twayaze duhuza tukaba turangije iki gikorwa dushizeho imigabo n'imigambi ya Sisibu aho tugiye gukora amategeko azogenga ico gisata n'ukuntu tuzokorana na Dikobu hama kabaka nakaryo kuko abagwiza tunga b'abarundi bamenyana kubera barasanzwe batandukanye bari mu bisata bitandukanye bari mu ma state atandukanye uno munsi harakaryo keza ko gushobora guhurira hamwe nabo bagwiza tunga bava hirya no hino kugira bashobore kumenyana bavugane umwe wese ibintu akora amakampani bafise ico bakora n'ingene ko ariteza imbere ko nko kwigishanya no guterana intege kugira dushobore gusenyera ku mugozi umwe tuvuge biduhanze umwe wese ahantu hari hama dushobore kwiyumvira no kujana mu projet yacu mu Burundi nivyo twavuze muri mucamake muri no nama twahungukiye ibintu byinshi kuko twashoboye kwiyumvira ibintu kwanze ngene twoshingishira hamwe gitwa Sisibu iryo shira hamwe rikaba rizofasha abagwiza tunga kwiyungunganya tukazoba tukorera hamwe turabarundi bavyifuza nyama tukazozana imigambi tukayiga neza tukamenya ko iyo migambi zo duteza imbere imiryango yacu n'abandi bose mbese n'igihugu kigashikirwa jewe nitwa Pastori Vyamungu Vena hanyuma nkaba mbanga muri leta ya Arizona hanyuma nkaba nsanzwe nkora akazi kamisi yose mu bintu by'urukiko mu bintu by'indimi hanyuma nkaba nsanzwe kandi ndumugwiza tunga mutonya ubwa mbere hoho hari ijambo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste ndashimiye yamavuga ati umunwa uronke icurya hanyuma n'umufuko uronke amafaranga iryo jambo rero ni jambo rikomeye cyane ku buryo no ngaha anye tubona yuko biragoye ingene uri umwe ushobora gushika ku bintu vyinshi mugabo muri kumwe n'abandi muraterana intege mukigishana ubumenyi mugashira hamwe ingufu kugira ngo mushobe gushika ku kintu umuntu umwe atokwishoboza rero kubona turi ngaha muri no nama inama idakumira inama ijamo abarundi bose n'abanyamahanga bavyifuza aha rero ikintu gikomeye cyane shobora gushimira Dikobu kuko yuguriye umwango abantu bose baba bari mu mashira hamwe abatari mu mashira hamwe abo bari muri diaspora ndundi abakenya abanyarwanda abakongomani abazungu abari bo bose babishoboye bafise ico bo kwimarira no kumarira igihugu bashoboye kuza hamwe tukaja hamwe kugira ngo dushime itahe hamwe ivyumviro hamwe amaprojet hamwe kugira ngo turangure imigambi yo kwiteza imbere murakoze cyane je akazine kanje ni bageze n'ikindi pasteur gituma ndi ngaho no munsi naguma kwanza nishime gose nishimira na Dikobu kubona yadushikanye ngaha nk'abantu b'abagwiza tunga baje bayaga uko boteza imbere cyako bo kwisunura bageza bari kumwe muri make keshi na keshi
abantu bitwa abaguza tunga iyo bari hamwe Barundi tuba tuko turiga ingorane z'umuntu yapfuye two amahera twayaronka gute ubu n'umunsi rero ubonye turi hamwe tuko turavuga duti turiko tuvuga ibintu vyiza sivyo nta muntu yapfuye no munsi ntitwabuza amahera yo kumuhamba uno munsi yari migambi ukuntu two kwisununura ukuntu twoja hamwe kuko jewe ndi mu engineer urazi yuko nta mu engineer umwe ashobora gukora indege bifata aba engineer miliyoni rero je yo mbonye abagwiza tunga bari hamwe habari ikintu kigomba ikintu ciza kigomba kiboneke muri ko muranyumva nico gituma ubona ngaha ndishimye gose ni ibintu vy'amateka nibaze yuko ibintu dikobo ikoze uno munsi ari ibintu bigiye kurama kandi bizoteza imbere igihugu kubera abagwiza tunga ntibariko barateza imbere iki gihugu gusa no mu Burundi abagwiza tunga bari mu bihugu vyose rero kubona uno munsi badushize hamwe niyo association noba ya mbere je maze imyaka 20 ngaha association yose twama turi hamwe baduhamagaye tuzi ko tuje gukontribuwa kugira iki haba ingorane muri community uno munsi twagiye hamwe kugira twigire hamwe dushize hamwe ingufu zacu ubumenyi bwacu twokora iki kugira twisununure murakoze cyane jewe nitwa Pascal Munyundo hanyuma nkaba mba muri state ya Indiana hanyuma uyu munsi nkaba ndi muri Phoenix mu gitaramo cyangwa mu kiganiro cyateguwe na Dikobu ifatanije n'igisata kijejwe iterambere bita CCB aho abagwiza tunga b'abarundi muri Amerika bakoraniye kugira ngo bayage bijanye n'imigambi y'iterambere rero mu bisanzwe ikintu cyo kwemera ko kibaho kugeza wiboneye umunsi nabaye rero Toma kuko nabonye yuko abarundi duhari kandi abagwiza tunga turi benshi ahubwo twaratevye kuko uravye aho turi uyu munsi ndizera yuko batavutse arabakire ariko nuko hageze igihe bakora nkuko twakoze uyu munsi baraje hamwe bariyumvira ukuntu bohuza imigambi kugira ngo biteze imbere uyu munsi rero tubigira ko barabishoboye naco gituma rero natwe niho turi twaravuze ati ntitwokwama turi muri bwa buzima bwo kwama turasegereza kandi dushoboye rero twagiye hamwe byashobotse ni intango nziza buri wese yabonye yuko sisibu igiye guhagurukana kasi mpya na nguvu mpya nico gituma rero uyu munsi tukavuga yuko ibintu bitazosubira kumera nkuko byari kare kuko muri Dikobu twemeye ko bishoboka murakoze kwizina nitwa Inkurunziza Diedone nkaba naje mba mu ntara ya Iowa nkaba ndi umwe mu bagwiza tunga bari muri kino gihugu ca Amerika naje hano ndi muto ndiga ariko nyuma yo kwiga mbona yuko imbono ziwanje ngomba gushikako kugira ngo ndashikeko ari uko no tangura kwikorera ivyiwanje rero mfise imyaka 31 nabutse 92 kino gihe turiko turavugana mfise company zishika muri zitatu ariko ndavuga imwe abantu benshi bamenyeye ni Rapid Run Logistics iyo company imaze imyaka 5 mu state tubamwo harabaye kuraba abantu bakora neza bari benshi ndibaza yuko hariho nabandi bantu bariko barakora bakora nibikorwa bisumba nivyo nkora ariko novuga yuko ari bya bindi nyene Imana irahitamwo rero byarashitse barantora maze kuntora niho nagiye ndatora agashimwe kugwa umuntu wugwaruka ariko arakora neza kandi ari n'umuyobozi rero twatumiwe muri Dikobu ariko mu gisata ca Sisibu inyungu ya mbere yo kuja hamwe iyo abantu bagiye hamwe abantu babiri barasumba umuntu umwe jewe hari ibintu naciyemwo iyo nkaba narindi kumwe n'umugwi w'abantu byari kuba bitandukanye ariko kubera nigwanye ko ubu ndiko ndamara imyaka 5 hari ahantu ngeze ariko nizera neza yuko iyo tukaba twari umugwi w'abantu nari kuba ngeze kure kuko bavuga bati ukeneye kugenda unyaruka genda wenyene ariko ukeneye kugera kure ujane n'abandi ego ni Samuel Ndayiragije umurongozi mukuru wa Dikobu
Dikobu ni ishirahamwe riharanira iterambere ibikorwa no gufashanya kw'abarundi hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Uno munsi twashimye gutunganya kino gikorwa ku munsi twibuka imyaka 61 iheze Uburundi bwikukiye. Hanyuma rero twashimye kubigira kuno munsi kuko imisi nkiyi urazi ko tuca tugenda guhimbaza hamukanya tuca tugenda turyoherwe kuko twibuka ukwikukira kw'igihugu cacu. Ariko kandi twashimye kutunganya ino nama kuno munsi kugira ngo dugire ico bita guhindura ingendo kuko ku minsi mikuru nkiyi twibuka igihugu cacu n'imyaka kimaze cikukiye ntitwirimbura ngo turabiyo twavuye naho tugeze. Uno munsi twariko turabira hamwe ibijanye n'ubutunzi cyane cyane ingene twozamura ibikorwa vy'iterambere muri Dikobu mu Barundi bari hanze cyane muri Amerika kugira ngo iterambere ry'igihugu rigaragare ntiribe mu majambo gusa na cyane agaterano ku Murundi ari makungu. Ubu rero vyagaragaye neza ko abagwiza tunga bari hanze na cyane hano muri Amerika bagiye kuja hamwe muco twise CCBU ico bita Chamber of Commerce of Burundian in USA bisigura ngo ni Chambre de Commerce de Burundi résident aux États-Unis d'Amérique. Bisigura ngo rero yuko vyakunze mwabibonye ko abarenga 100 bari ngaha ni gikorwa citeka. Ubu rero ntidukekeranya ko ico gikorwa kigiye kubaho kandi abo bagwiza tunga bonye ubwabo bagifashe mu minwe nibo bafise ico kintu bita CCB kugira ngo bakitunganye neza kigira amategeko bashireho ibintu byose bisabwa kugira ngo batangure gushira hamwe imitahe ku migambi babona yoteza imbere ibikorwa barimwo canke imiryango yabo. Twebwe muri Dikobo tuvuga ngo turi ku kivi kuko ahari shaka harashika. Hanyuma turongera tukakubaza yuko iyo tubona ari yubona utabona iyo tubona tuca tukubwira tuti yamara warazimiye kuko Dikobu niyo nzira yonyene idushikana. Rero abagomba gutera imbere abagomba kuvaho bari nibinjira muri Dikobu. Hanyuma Dikobu ntidukora ibintu gusa byo gufashanya turigishanya. Hanyuma mwibuke ko dufite n'imigambi yo kwigisha abana Kirundi abana bakure bazi ururimi rwacu. No kuvuga n'imigabo n'imigambi myinshi muri Dikobu. Utaraza rero uburenganzira bwiwe murazi turi mu gihugu cy'umwidegemvyo mugabo ibikorwa turiko turakora nivyo bizotuma umuntu wese yizana canka akaza bivanye na service ashaka. Muri Dikobo rero tugomba amajambo tugomba ibikorwa ko tuvuga tuti turi ku kivi ahari shaka harashika ka tugiye hamwe nta kizotunanira kuko turi kumwe twese birashoboka. Ugomba kuba umumambre wa Dikobu nkuko mubizi biro bikuru biri muri Arizona ariko mu ntara zose za Amerika turafiseyo abarongozi ba Dikobu muri izo ntara. Boduhamagara rero canka bakatwandikira cyane bagiye kuri website yacu ni wezi3 akaburungu Dikobu rimwe akaburungu kome. Ivyo ni babikora bacabona aho boca bakiyandikisha online ni form gusa buzuza hama bakarungika bikabiheze. Murakoze.